Yes, mwaramutse neza abakunzi b'Agasozo TV, nizere ko mumeze neza cyane gose. Bamwe bati ibi bintu uno mugabo akoze nta wari bwigera bikora. Bamwe bavuga bati kumbure yoba bikoresheje n'ubukene, ariko siko biba bimeze. Mw'abantu b'Imana ayo majambo yose ava kuki, ava ku butware n'ubutore, ndetse no kwitonda, ukwitwara runtu mu bantu, indero nyinshi cyane gose, ndetse no kubahisha akazi akora. Bamwita DJ Fernando, beshi bamuzi nka Mr. Aye. Yahoze mu mugwi Love Muzika, yakoze ibikora inka byinshi cyane gose kuva mu mwaka wa 2019 bafatana n'uwo witwa Ghoston Melanin canke Melanin Boy, bakora umugwi witwa Love Muzika, ndetse bakora amahiti y'akataraboneka guhera muri ico gihe cyo mwaka wa 2019 niho batangura kariya yabo y'umuziki, bakora indirimbo zigiye zitandukanye nk'umugwi Love Muzika. Gushika no munsi muri abo babiri bose umwe wese arikorana ku gatwe kwiwe, ndetse indirimbo zigenda ziyakigwa neza cyane gose, ndetse zigashimwa na bose cyane. Beshi maze aho bari bafise ubwo bavuga bati bano basore uko bari babiri bagiye batandukanye, bagiye kuba bazimangana burundu, ariko twagiye tubona ivyamwa bigenda vyiyerekeza vyose biba bimeze neza cyane gose kuri bano basore uko bari babiri. Ndavuga Mr. Melanin Boy canke Mr. Fernando canke Mr. Aye, vyose indirimbo zabo zose zagenda zakigwa neza cyane gose. Ndavuga hano ku gataga ku Burundi, ndetse no hakurya y'amazi mu gihugu cy'u Rwanda, muri Congo, ndetse no muri diaspora. Beshi bagenda bashigikira aho maze umwe muri bo wanashima amaze no kurira indege agatefata rutema ikirere, bimwe bitari byigere boneka kuva bakiri mu mugwi we Love Muzika. Yes, right now ariko icatuzanye ngaha nuno musore DJ Fernando yaraye ashinze ugwego ari kwigenekerezo rya 12, aho DJ Fernando yaramaze ikiringo kitari gito cyane gose, ndetse akundanye n'uwo bita Greta Aye canke Greta. Bose uko ari babiri, ndavuga umufasha wiwe ndetse na DJ Fernando, bose bavuka mu ntara ya Gitega, ariko no munsi DJ Fernando w'umuzika akaba ari kawukorera hano mu gisagara ca Bujumbura, kugira ngo ndetse ibikorwa vyiwe bibandanye bishika kure cyane gose, na kare kwa ari umugwa mukuru w'ubutunzi. Ati bimeze gute? Beshi bagiye bavuga bati bino bintu DJ Fernando ariko arakora ashobora kuba ari muri babaririmbyi bamwe baniryo, bamwe batagira ijambo. Bamwe bavuga bati bimeze gute? Ati impamvu ayo majambo yose yagenda avugwa ni kubera ko hari haciye imyaka hafi 2 uno mugabo uno mushinga naye nako, kubera ko yaramaze kubashinga ugwe right now unye ntakiri mu mugwi w'abasore, tumwita umushinga naye. Yaramaze hafi imyaka 2 atanze agize gute, akoze ico bita dote n'uyu unye Greta Aye. Muri ko murabona kurano masanamu dote yari yarabaye, ariko imyaka 2 ikiraregereza kurumana neza cyane gose. Aravuga ati arasohora icerekana ko yimirije kuzokora mariage, ndavuga iyo bita invitation. Yari yanditse ko mariage izoba kwigenekerezo rya 12 kwezi kwindwi, nanone ari byo vyaraye bibaye ku munsi wa gatandatu kwigenekerezo rya 12 kwezi kwindwi. Aho ni mu gihe ico bita etat civile, kwemeranya neza na neza gose cyane gose kwagiye kubana akaramata imbere y'amategeko, imbere y'abantu, imbere ya leta, bakemezanya ko bagiye kubana burundu, bagiye kubana akaramata. Vyabaye kwigenekerezo rya 5. Beshi uravuga ati bwa bundi wa musore ari serious. Ni ku bugeni bwiwe bwashoboye kuba bugaragaramwo amasanamu agiye atandukanye, ndetse no kuri etat civile yiwe hagiye haboneka amasanamu agiye atandukanye, maze beshi bakagenda bakomanta. Sinzi ko beshi bariko barabibona ku ka video nashoboye kuba ndabereka hariya hanye, ni video yo ku munsi mukuru, yo ku munsi wa etat civile, aho DJ Fernando yasinya imbere y'amategeko ko agiye kubana na Greta Aye canke ntazina Greta kubera ko niyo mazina yiwe uno munsi dushobora gusanga kuri karangamuntu, ndetse bagenda bavuga inyambaro Greta yari yambaye, bavuga bati uko siko yarakwiye kwambara. Atego n'umwana n'umugore w'umustari atariko siko yarakwiye kwambara. Yashoboye kugaragara kandi ku masanamu, ku mafoto meza cyane gose, ariko wigenekerezo rya 12 aho haba Mariage ari amasanamu mubona ngaha kuri screen. Amasanamu yashoboye kugaragara Greta yambaye ico bita igishungi, impuzu zigaragaza ubu
ubugeni ku rubanza rwa DJ Fernando. Rero byari bikomeye cyane gose, hashoboye kugaragara abaririmbyi bagiye batandukanye, harashoboye kugaragara nk'uwo bita Guston Melanino mcanye Melanini boy bahoranye mu Glova Muzika. Melanino wabahoranye mu Glova Muzika ntiyashoboye kugaragara ku munsi wa Eta Civile yiwe, ariko kandi haravuzwe amajambo menshi cyane gose ati wanashima ingiki kintu reka kigiye kuba kigaragara kikaboneka ko neza cyane gose hagati ya DJ Fernando ndetse na Melanini boy hoba hariho ugwanko, hoba hariho beef eti eheraba uwo bita Melanini boy bahoze bari mu mugwi umwe nka Glova Muzika ntabwo yigeze aseruka ku munsi wa wiwe wa Eta Civile. Bimeze gute mw'abantu b'Imana? Ariko siko vyari biri uko beshi bari bavyibaza, siko vyari bimeze uko beshi bavyumvira, siko vyari bimeze mw'abantu b'Imana. Melanini boy canke Guston Melanino yashoboye guseruka ku munsi wa Mariage ya DJ Fernando, aho yashoboye gufata microphone maze akanashimira kanipfuriza ubugeni bwiza cyane gose Melanini boy ndetse na DJ Fernando. Natwe nka timu Agasozo TV canke nka Agasozo turifurije ubugeni bwiza ndetse tunababwira ati barabe amakara ntibabe urube. Nawe ukaba uriko uradukurikirana tugusabe uje muri commentaire wifurize ubugeni bwiza ndetse unabifurize kuzororanirwa mu vyabo no mu babo. Ndavuga ubita Mr. Aye canke uwo bita Greta Aye, ndavuga bose bagiye kuba babana akaramata. Icatangaje beshi rero ni giki? Ni catangaje beshi nuko Melanini boy umwe bari bibaza yuko yo bari umwasi wa DJ Fernando mu gihe hari haheze imvururu zitarike cyane gose, biboneka yuko hatariko baracana uwaka, ariko kuri uwo munsi wa Mariage, kuri uwo munsi wa Mariage ya Melanini boy, kuri uwo munsi wa Mariage preto ya DJ Fernando, Melanini boy yarashoboye kuba aragaragara biratangaza. Abantu benshi bari muri ico kibanzo baravuga bati kumbe ivyo abafana babiyumvira ntabwo biba ari byo na gato. Mbega yari challenge, ati mbega yari base. Benshi gushika no munsi biriko birabacanga, mbese bikaza kuba bitera izindi mvururu, amajambo menshi mu ba promoter ndetse n'aba journaliste basanzwe bakorera mu gisata ca entertainment. Ariko ntabwo bikuye yuko ari byo bohagarara ko cyane gose, ariko twohagarara cyane ku kijanye n'urukundo ruri hagati y'abantu babiri, y'abantu basaza babiri. Ndavuga bita Melanini boy, ndavuga bita kandi DJ Fernando. Melanini boy yarashoboye gushigikira urubanza rwa Melanini bugwa mugenzi we DJ Fernando nkuko mwashoboye kuba mubibona. Mw'abantu b'Imana tubasabe mukande subscribe kuri atari bwakande subscribe kuri runo rubuga rwacu Agasozo TV kugira ngo byose bibandanye bigenda neza cyane gose. Uwo bita B-Face on the floor, B-Face on the floor yarashoboye kuba agaragara kandi kuri ubwo rubanza nawe nyine yashoboye kubagira gute afata ijambo ndetse akagira gute akagira icashikirize kuri uwo munsi we, akavuga ati reka ngabe uwo bita ngabire uwo bita DJ Fernando, ndetse aho yashoboye kuba amuhereza nibahasha imbere y'abantu izuba riva, ndetse aramutera intege nawe amyipfuriza ubugeni bwiza mu kumubwira ati felicitation, congratulations kuri DJ Fernando. Ikindi kintu rero ca nyuma tugiye kuba tuyaga ko cyashoboye kuba gitangaza beshi kuri no mu lirimbyi DJ Fernando yakoze mariage, yakoze ubukwe kwigenekerezo rya 12 kwezi kwindwi, ndavuga hano mu gihugu cyo Burundi. DJ Fernando yashoboye kubatangaza beshi gute mw'abantu b'Imana. Nuno munsi biriko biravugwa ijya nino, nuno munsi biriko birasirikira ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. DJ Fernando arakoze Mariage, DJ Fernando arakoze ubukwe kuri iryo genekerezo rya 12 kwezi kwindwi mwaka wa 2025. Ariko ikindi kintu cagiye gitangaza beshi, bukeye bwaho umusaza yahise yerekeza muri Kongo aho bita muri Uvira gukora igiteramo yari yatumiwemwo, cari kwigenekerezo rya kangahe rya 13. Bino bintu vyagiye kuba bitangaza beshi bavuga bati bino bintu biri mu bintu vyerekana ko uno musore ashobora guhabwa, uno mushinga ntashobora guhabwa icizere mu kazi kiwe, ati kubera ko afise ubwitonzi, afise ico yubaha, arubaha akazi kiwiwe.
DJ Fernando arubaha akazi kiwiwe, yaraye akoze mariage, bwaca agiye ku kazi, agiye gukoresha igiteramo. Ni igiteramo ubona shima cyashoboye kuba kigira réussite. Mvuze réussite ni kuvuga ko cyashoboye kuba citabwa n'abantu benshi cyane gose ngaho muri Uvira. Benshi barabonye video tugiye dutandukanye twagiye duserikira ijya nino yuko DJ Fernando yashoboye kuba afatisha, ndetse aho wanashima indirimbo ziwe tuno musasa zashoboye kuba ziririmbwa nka kurya anyi shobora gukora igiteramo no mu gihugu cy'u Burundi, ukabona abarundi baririmba ikirundi nyene nkuko ari cyabo, nkuko nyene bisanzwe bitanatangaje. Ariko icagiye gutangaza abantu benshi cyane gose mu gihugu ca Kongo nuko indirimbo za DJ Fernando bazi kuririmba ikirundi nkuko natwe dushobora kukiririmba. Uko indirimbo zakigwa muri Kongo za DJ Fernando niko no hano mu gihugu cy'u Burundi twashoboye kuba tubona indirimbo zakigwa. Uko abaririmbyi abafanzi ariya muri Kongo bashoboye kuba baririmba indirimbo za DJ Fernando niko duhora tubibona no mu biteramo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo rero tukavuga ati korera inkofero uno muririmbyi DJ Fernando. Abariko baradukurikirana tubabwira ati big up sana everybody, wakoze cyane gose gufata akanya kawe, wakoze cyane gose kurimbura gufata akanya kawe ugakurikirana kino kiganiro gicano kuri Agasozo TV, kanda subscribe kuri urubuga rwa YouTube, ja kuri Facebook wandike Agasozo TV, naho nyene ugire follow kugira ngo byose bandanye bigenda neza cyane gose. Tubaha update amakuru abariko aratrendinga muri no industry yo guteranya 2-5 muri no industry ya plus 257 kugira ngo byose bandanye bigenda neza cyane gose, haba mu gisata cy'umuziki, haba mu gisata cya comedy, haba mu gisata cy'amareresi, amadomene menshi agiye atandukanye by'ubutunzi ndetse na entrepreneuria, aho turaza tugashigikira ndetse n'abani mu by'inkino byose turaza tukabahereza amakuru agiye atandukanye. Mwari kumwe nande, mwari kumwe na MC Donali Numba, maître de la capitale, maître de la célébration aka Mixo Danger Boy, Amlongi 257 umuhungu w'abarundi. Thank you so much everybody. Reka ndababwira ati bye bye right azo.